Ikiganiro mwagiteguriwe n'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu vy'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama ni Foteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Ikiganiro canke inyigisho ku mazi. Amazi nk'umuti ku magara y'abantu. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 maze imyaka 20 irarumanye nigisha inyigisho zitandukanye biciye ku mbonesha kure, biciye ku nsamirizi, ku mbuga ngurukana bumenyi, mu maseminaire de formation, ariko sinari bwahagurukire ikibazo c'akamaro k'amazi ku magara y'umuntu, ukuntu umuntu yoyanywa, urugero, ibihe bibereye vyo kuyanywa. Ndabikoze nk'icigwa cihariye. Ivyigwa vy'abashakashatsi biremeza yuko ibice birenga 80% vy'ingwara zose abantu bagwara kw'isi zoshobora gukingwa mbere zikanagwanywa hamwe abantu babanywa amazi meza ku rugero rwiza kandi bakayanywa mu bihe vyiza. Ivyo nyene bitatu nivyo abantu babuze, ahanini kubera kubura inyigisho z'ukuri zibereye ku kibazo c'amazi. Ndagusaba rero ngo utega amatwi kino kiganiro, kandi uhejeje kugitega amatwi neza ukagisubiramwo, wihutire no kucukinyanyagiza mu bato n'abakuze, aboroshe n'abahambaye, abategetsi b'igihugu. Umuntu wese yabyawe n'umugore arakeneye kumenya ivy'ubushakashatsi bwashize ahabona ku kamaro k'amazi mu mubiri w'umuntu, n'aho amazi asanzwe akora n'ibindi byinshi. Twe twibanda ku magara y'umuntu. Nagomba ndakumenyesha yuko mu mwaka w'ibihumbi 2010 inama rukokoma canke ikoraniro rya bose mw'ishirahamwe ry'ibihugu vyunze ubumwe, ico twokwita mu gifaransa Assemblée Générale des Nations Unies, yarakoranye. Hanyuma imaze guca hirya no hino akamaro k'amazi, ica yemeza yuko buri muntu wese yavyawe n'umugore afise uburenganzira ku mazi no ku magara meza. Buri muntu wese arafise uburenganzira bwo kuronka no kwihereza amazi akwiye, kandi ayo mazi akayamana igihe cyose yakeneye. Ayo mazi akaba ari meza kandi yemewe, kandi ayo mazi akaba ari ahantu ashobora kuyashikira kandi akayaronka bitamuvunye, haba kuyakoresha ku giti ciwe canke kuyakoresha mu muryango. Ivyo ni vyapfunditswe mw'iyo nama ya bose y'ishirahamwe ry'ibihugu vyunze ubumwe, Assemblée Générale des Nations Unies, hari mu mwaka w'ibihumbi 2010. Amazi ni meza cane, tutarinze kwinjira muri birebire vyimbitse vy'ubuhinga. Arya amazi unywa ava mu kuzimu, ava mw'irobini, ava mu mbizi n'ahandi, arya bahinguye ari mu macupa, aba ari mw'ivyunyunyu nka sodium, potassium, calcium, magnesium n'utundi twunyunyu duto tumuntu umubiri ukenera ku rugero ruto cyane mugabo rudasanzwe twita les oligo-éléments, tutarinze kudondagura. Kandi ivyo vyunyunyu nyene nivyo bisanzwe bifasha umubiri mu kuzigama ayo mazi mu duce ndemangingo twawe tugize umubiri, ivyunyunyu biyita les électrolytes. Umuganga yitwa Dr. Ronald Navarro yanonosoye ubuhinga bwo kubaga amagufa, akorera mu ivuriro ryitwa Kaiser Permanente South Bay Medical Center of Harbor City, hariya muri leta ya California muri Amerika. Niwe yavuze amajambo tuyashize mu gifaransa avuga ngo l'eau est essentielle à la santé cellulaire. Amazi ni karahara mu ruganda ntibacura, ni ikintu gihambaye cyane utokwibuza ngo bikunde kwikora neza rya buri gace kose mu duce ndemangingo twubatse umubiri
ibyo twita selile. Twisunze umwihwezo w'ubushakashatsi ku byerekeranye no kuronsa umubiri amazi, umwihwezo w'ubushakashatsi washyizwe ahabona mu kinyamakuru cyitwa Nutritional Review, dusanga mw'amajambo ahambaye akurikira: non seulement les cellules contiennent de l'eau, mais elles baignent dedans. Uducendemangingo twubatse imibiri yacu ntitufise amazi gusa, ahubwo two twonyine ubwatwo utwo ducendemangingo twoga mu mazi ari mu mubiri wacu. En cas de déshydratation, les membranes cellulaires deviennent moins perméables, ce qui entrave le flux d'hormones et de nutriments vers la cellule et empêche celle-ci d'éliminer les déchets. Mu gihe umubiri ugwaye umwumira wo gukena amazi, twa ducendemangingo twacu bituma tudashobora gusohora cyangwa ngo dutange inkaburamubiri les hormones, kandi bituma tutaronka cyangwa ngo dutange byangombwa umubiri ukeneye nutriment ngo bishikire uducendemangingo tw'umubiri, kandi uducendemangingo tw'umubiri ntituba tugisohora imyanda hanze ngo bikunde. Ico gihe rero uducendemamubiri twubatse umubiri wacu cellule tuca tugenda duhenebera, dupfa, dusaza, maze ibyo bikaba isoko ryo kwama umuntu arushe, ananiwe, maze ingwara nazo zikaca zigwipfukama mu nda. Umuganga yitwa Dr. Jeffrey Utz, Neuroscience Pediatrics Alefen University, uyo muganga niwe yashize ahabona ivyigwa by'ubushakashatsi aho yerekanye yuko mu mubiri w'umuntu amazi akwiragiyemwo ku rugero rutandukanye bitewe n'imyaka yiwe, igitsina ciwe, ubunini cyangwa ibinure afise mu mubiri n'ibindi. Nk'akarero twotanga uwo mu Dr. Jeffrey Utz yatanze: inzoya zivutse zivuka umubiri wazo ugizwe n'ibice 78% aba ari amazi gusa kuri buri ruyoya ruvutse, ariko uko urwo ruyoya rugenda rukura niko amazi amugabanukamwo. Iyo umwana yavutse amaze nk'umwaka avutse, umubiri we ugenda utakaza amazi agabanuka, bya bice bishika 78% by'uburemere bwiwe bigizwe n'amazi bikamanuka bigashika ku bice 65%. Umuntu nawe akuze kuva mu myaka 25 kuduga, umubiri wiwe wose, ubwonko, amagufa, urukoba, umushatsi, inzara n'ibindi biba bigizwe n'ibice bishika 60% by'amazi. Ariko iyo umuntu avyibushe cyane akaba afise ibinure byinshi mu mubiri, ikibanza umubiri ubikamwo amazi kiragabanuka, umubiri ukagira amazi make ugereranyije n'abantu bafise ibinure bibayabaye. Umugore kubera yuko bakunda kugira ibinure byinshi gusumba abagabo, usanga umubiri wiwe ugizwe n'ibice 55% by'amazi, mu gihe twabonye yuko abagabo bagira nk'ibice 60% by'amazi. Bisigura rero yuko inzoya zikivuka hamwe n'abana bato aribo baba bafise amazi menshi mu mibiri yabo gusumba abagabo n'abagore, inkumi n'imisore bakuze. Abantu bafise ibiro byinshi, ibinure byinshi mu mubiri baba bafise amazi make gusumba abafise ibinure bigereranye. Twisunze ikinyamakuru citwa H. Mischel Journal of Biological Chemistry, ubwonko bw'umuntu bwubatswe n'ibice 73% by'uburemere bwabyo aba ari amazi. Amahaha ibice 80% by'ibigize amahaha aba ari amazi gusa. Inyama, les muscles, imisoso hamwe n'amafigo ibice 79% by'ibigize aba ari amazi. Amagufa ibice 31% by'ibiyagize aba ari amazi. Muri make rero muri rusangi, naho ibiharuro byose by'abahinga bitabihuriza ko umubiri w'umuntu akuze muri rusangi ugizwe n'ibice 70% by'amazi, mu gihe umubiri w'uruyoya ugizwe n'ibice bishika
hagati ya 78 na 80% by'amazi. Buri munsi umubiri w'umuntu urakoresha amazi ku rugero runaka kugira ngo ushobore kuguma uriho udundega. Yego ibyo birahindagurika urugero umubiri wawe ukoresha kwa amazi bitewe n'imyaka uba ufise, igitsina cawe uri igitsina gore cyangwa igitsina gabo, ahantu uba, urugero rw'ubushuhe, uko amagara yawe yifashe. Ariko muri rusange abantu bakuze b'igitsina gabo bakoresha amaritiro 3 y'amazi, ibikombe 6 bya mironko buri munsi mu bihe bisanzwe, mu gihe abagore bobo umubiri wabo ukoresha muri rusange amaritiro 2 hafi n'igice mu masaha 28 mu bihe bisanzwe. Ayo mazi yose rero umubiri ukenera ntava mwajya amazi tunywa mu gikombe, mu icupa canke mu kirahure, kuko arashobora no kuva mu ndya twariye n'umukatu bwawe, naho ubona mengo ni igikatsi uba uri mu rugero runaka rw'amazi. Nikivyerekana nuko naho umuntu yomara ukwezi atanywa amazi n'umunsi n'umwe, atanywa inzoga canke umutobe, arya indya gusa zitetse mu nkono canke akarya gusa ivyamwa, ntiyopfa yishwe no kubura amazi mw'uko kwezi, kuko naho aronka amazi adakwiye ayintica ntikize yoyo arayaronka mw'izo mfungurwa. Ntituvuze ngo abantu nibatungwe n'amazi ava mu bifungurwa, kuko ayo ntakwiye, tuyongerako amaritiro 3 y'amazi anyobwa mu buryo likide, mu buryo bw'amazi atemba. Abahinga barakoze ubushakashatsi baravumbura bimwe mu bikorwa vyiza amazi yiherejwe mu mubiri ashobora gufasha ku magara y'umuntu, mu kudukingira ingwara no mu kutugwaniriza ingwara. Ibi ni bimwe mu bikorwa bihambaye amazi yihereje neza ashobora kugukorera mu kugukingira no mu kugwaniriza ingwara. Amazi yiherejwe ku rugero rwiza mu bihe vyiza kandi ari meza, ku rugero rwiza mu bihe vyiza byo kuyihereza, kandi ayo mazi asukuye ari meza, afise ubushobozi bwo kugufasha kugira ngo umubiri wawe ugumane urugero rw'ubushuhe, la temperature du corps, buri hagati y'amadogre 37, ibyo twita dogre Celsius. Hamwe utumva uri kurabiragira indugumba kandi utari kurajugumira, ukumva umerewe neza muri rusange. Umubiri w'umuntu uba uri mu bushuhe bw'amadogre 37. Ivyo rero ubikesha ahanini amazi ari mu mubiri wawe, niyo umubiri ukoresha mu gutunganya urwo rugero kugira nawe wumve uguwe neza. Amazi afasha umubiri kugira ugumana akabombera, ibyo twokwita hydratation générale du corps. Urukoba narwo nyene rukaremba rukagumana akabombera, na cyane cyane iyo mu byo dufungura, mu ndya, mu binyobwa, mu mutobe, mu vyamwa, tuba twaronse ivyunyunyu bifasha umubiri kuzigama amazi mu mubiri, ivyo twokwita les électrolytes mu mvugo y'ubuhinga, nka sodium, potassium, chlore, bicarbonate. Igihe cyose urya ivyamwa umenye yuko uri kuraronka ivyo vyunyunyu, namba atari ivyamwa vyanikiwe ku zuba canke vyatetswe, maze ivyo vyunyunyu bigatongorwa n'umuriro. Amazi atuma amaraso yawe agira ibyo twita fluidité sanguine. Amaraso ntiyibumbabumba, atemba neza nk'amazi mu mubiri wawe, maze bigatuma amaraso nayo atembereza vyangombwa bivuye mu bifungurwa, mu binyobwa, mu miti canke ivy'umubiri wihinguye, bikaguma bizunguruka bigenda mu bibanza bikeneye gukoramwo, mbere n'imyanda igasohoka. Amazi afasha gutembereza mu mubiri wawe biciye mu maraso yawe vyangombwa umubiri ukeneye kugira ngo ugaburirwe, ukingirwe ingwara, uvuga ingwara, les nutriments. Amazi afasha gutembereza mu mubiri wawe umwuka dukura ku bitegwa, oxygene, tuwuhemye uzananye mu kirere. Hanyuma indema mubiri yacu idasanzwe, proteine bita hemoglobine, igatwara uwo mwuka iwutwariye mu maraso yacu, les globules rouges, kugira ugende mu bice ndemangingo vy'umubiri, harimwo ubwonko, imisoso n'indi migabane yose y'umubiri. Umenye ko ata muntu yoshobora kumara iminota 30 atagira
kutagira umwuka dukura ku biterwa bita oxygene. Ariko hari abantu bafise uwo mwuka muke mu mubiri n'indwara nyinshi zitandukanye ziterwa no kugira umwuka muke mu mubiri, ivyo twita hypoxie. Amazi rero arafasha kugira ngo uyu mwuka utembere mu ngingo zose z'umubiri. Amazi kandi twihereza atuma umubiri wacu uhema biciye mu mamiliyaridi y'intoboro umubiri uhemeramwo twita report. Muhora mubibona nk'iyo umuntu yabizindugumba amazi arasohokana mw'izo ntoboro ukaca ubona ivyuya ku rukoba, harya umubiri uba uriko urahema. Amazi kandi atuma mu ngingo z'amagufa hacu, mu mugongo, mu mavi, mu ntoke, mu nkokora, mwifatanye z'ukuguru n'ikirenge n'ahandi haroroha. Lubrification des articulations, ntihumagane hakagira akabombera. Amazi kwihereza atuma uducendemangingo turi mu misaya twita les glandes salivaires duhingura amate, nayo aza kugufasha kugira ngo umushishito uronke ibintu biza kunoza imfungurwa zawe wihereje, kugira izo mfungurwa nazo zize kubaka umubiri. Igihe wowe utihereje amazi no mu kanwa uragaduka, kuko les glandes salivaires zitigeze zihingura amate akwiye atuma utagaduka mu muhogo, mu kanwa. Amazi aroza umushishito, akoza amara yawe mato na makuru, kugira ngo ibisigazwa by'ibyo wariye bitagiye mu maraso kandi bitasohotse nk'umwanda mukuru byiyegeranye, maze byitegure kuzosohoka hanze kuko bidakenewe n'umubiri. Hanyuma umubiri wawe ntuhinduke nyabarega, isoko ry'indwara n'ubumuga. Amazi rero aroza umubiri wawe. Amazi kandi atuma imfungurwa wariye zinozwa mu mushito no mu mara, ivyo twokwita la digestion, kandi izo mfungurwa wariye zivuye mu mushishito zigatembera neza mu rura rwawe rutoyi zerekeza mu rura rwawe rukuru, zitegura kuzosohoka nk'umwanda mukuru, ivyo twokwita le transit intestinal. Iyo utihereza amazi vyagagirana mu mara yawe na cane mu rura rukuru. Hari n'abantu bamara imyaka 24 bagwaye indwara yo kugumirwa mu nda, kudasohora umwanda mukuru vyoroshe, ivyo twita constipation rebelle. Imwe mu bituma nukutanywa amazi akwiye. Naho amazi yonyene atakinga kugumbiza, mu gihe ingaburo yawe ibigizwe n'ibintu bipfuye bitera kugumbiza, nk'imikate, umuceri wera, ibitumbura n'izindi ndya zipfuye zatumariye abantu. Amazi kandi arafasha mu gusohora imyanda mu mubiri. Imyanda umubiri uba wihinguriye mu byo twariye, mu byo twanyoye, mu miti, ivyo twita les déchets de métabolisme, kandi agasohora n'ubumara buri mu mubiri, les toxines, na cyane cyane biciye mu mwanda mutoyi, mu mwanda mukuru, mu mpwemu duhema mu kanwa no mu mazuru, hamwe no mu myanda isohokera mu mamiliyaridi y'intoboro umubiri uhemeramwo, les pores, biciye mu vyuya. Tutanywa amazi ivyo ntivyoshoboka. Amazi aroza umubiri. Kunywa amazi bituma mu mushishito wawe, mu nda yawe wumva umengo haruzuye, ukumva udakeneye kwama uri kuratoragura urya utuntu, grignotage, maze ivyo bikurinda kurya umurengera, wotuma uvyibuha ugasesa inda, obesite, maze bikaba isoko ry'indwara, ubumuga no gupfa ukenyutse kubera kubyibuha by'umurengera. Amazi atuma ugira ibiro bigereranye. Amazi afise ubushobozi bwo gukwega ibintu uba wayashizemwo bikaja mwayo mazi, ivyo twita solvant universel. Nk'akarero utetse irengarenga, amazi akabira, ya mazi mu mwanya muto usanga asa n'ibara ry'irengarenga, bisobanuye ko ivyari mw'irengarenga vyagiye mwayo mazi. Amazi rero ni solvant universel, akwega ibintu nka byose uba wayashizemwo, na cane cane yashushe iyabize nihakwega n'ingoga. Akaca akoreshwa rero no mu guhingura imiti, kugira ngo ayo mazi afashe gukwega imiti iri mu byatsi, mu mizi, mu ntete, mu mababi, mu ifu, kugira ngo umaze kumimina wa muti usigare mu mazi ibikamvugute, hanyuma wa muti uze gufasha amagara yawe mu kugukingira no mu kugwaniza indwara. Iyo abantu banywa amazi akwiye bagira ingufu zo kwiruka ntibaruhe byoroshe, iyo babivanga no kurya neza kandi bakaba batagwaye. Niyo bariko bakora n'ingoga, batama bigorora bakonyokewe, bataba mu mutwe bijiriwe,
batamana agahinda no kwihebura. Amazi ni umuti w'indwara nyinshi ku magara y'abantu, aranakoreshwa mu kuvura indwara ibyo twita hydrotherapy. Hari umuganga rurangiranwa wo mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika azwi ku izina rya Dr. John Harvey Kellogg, yavukiye i Michigan hari mu kwezi kwa kabiri igenekerezo rya 2026 mu mwaka w'1852. uwo naho atakiriho yarasohoye igitabo rurangiranwa ku buhinga bwo kuvura indwara neza hakoreshejwe amazi. Igitabo yise The Rational Hydrotherapy. Amazi rero birazwi kuva na kera ko ari umuti ukinga ukavura indwara. Ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, mu majambo yose Organisation Mondiale de la Santé, hari mu mwaka w'1987 nk'uko vyemezwa tubisoma mu gitabo cyandikiwe muri Leta Zunze za Amerika citwa Encyclopedia of Natural Remedies. OMS yemeje yuko amazi anyowe ari meza ku rugero rukwiye, afise ubushobozi bwo gukinga no kurwanya indwara zishika 80% ku ndwara zose abantu bagwara ku isi, ngo na cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere. Amazi meza anyowe ku rugero rukwiye no mu bihe byiza n'umuti ukinga ukavura indwara, hydrotherapy. Aha rero abantu bagomba kuhabera amaso kandi bakahagabira cyane. Iyo umubiri wawe ukenya amazi ku rugero rw'ibice 2 gusa kwijana ku mazi wategeza kuba ufise, umubiri wawe utakaza ibice 20 kwijana by'ubushobozi wari usanganywe mu buryo bw'umubiri, ubushobozi bw'ubwenge bwo gukora no kwiyumvira neza. Ukaca wamurushe ukonyokewe mu bwenge, ukumva hari umwijima, ivyiyumviro bidapanze neza n'imigambi yawe idatomoye. Uhagabire kandi umuntu anyotegwa akumva inyota yuko ashatse amazi, umubiri watakaje amazi ku rugero ruri hagati y'igice 1 n'ibice 2 kwijana. Ntibikeneye rero ko tunywa amazi turinze kunyotegwa, ahubwo tuyanywa kubera tuyakeneye. Ntibikeneye ko umwanda wacu mutoya urinda gusa n'uwuhinze, kuko n'ikimenyetso cerekana ko umubiri wacu wakenye amazi. Ntibikeneye ko umuntu urinda kugaduka, kurinda kumva wigoro utanguye kwayuza ngo unywe amazi kiretse wagize ibyago byo kuyabura. Urakeneye amazi meza ku rugero rwiza kandi ukayanywa mu bihe byiza. Amazi rero ni kirumara, arahambaye, ari essentiel mu gihe yoba ari meza. Ryashira hamwe ryawe nigita hamagara abantu ku isi OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ryemeza yuko gushika mu mwaka w'2025 igice c'abantu bazoba baba ku isi bazoba bafise ingorane z'amazi ku buryo bazoba yaronka adakwiye, nayo baronka akaba atari meza, bikabatera indwara, ubumuga no gupfa bakenyutse, bitewe ahanini ihindagurika ry'ibidukikije, igwirirana ry'umurengera ry'abantu mu bihugu no ku isi. Amazi kuko azoba kenye ku isi, igwirirana ry'ibisagara n'ukuntu abantu barundarundana mu bisagara, ugasanga n'amareta nta bushobozi afise cyangwa ubushake bukwiye bwo kubashikiriza amazi akwiye hamwe n'amazi meza. Impanuro rero abahinga batanga ku bijyanye n'amazi kugira tugirire ikimazi, adukorere nka bya bindi twabona n'ibindi tutabonye. Hari ibintu rero byo kwitondera. Gerageza mu buryo bwose ndambushaka ko amazi akubera umuti ugukingira, ukakugwaniriza, ukanakuvura n'indwara urwaye. Witondere izi mpanuro 3 zikurikira. Ubwa mbere, wiyubare, wirinde mu buryo bwose bushoboka kuva kugurura robini yawe canke ngo uvoma amazi kuri rusengo, uvoma amazi mw'iriba, mu ruzi, mu kiyaga canke ahandi, hama ngo ucufa kugotomera uko nyene yanduye, hama ngo uce wibwira ngo amazi nawe umvise ko ari meza ngo nawe agiye kugufasha. Aho kugukiza azokwica. Ariko hakubura amazi wonywa yanduye. Ndabisubiyemwo, hakubura amazi wonywa yanduye, ariko ntuzonywa amazi yanduye hariho uburyo bwo kunywa amazi meza. Kabiri, nywa amazi yabanje gutekwa akabira canke naho yabanje gutegurwa neza biciye mu buhinga bw'amahinguriro. Gatatu, nywa amazi ku rugero rukwiye
kandi uyanywe mu bihe bisaba kuyanyweramwo. Ntupfe kunywa gusa ngo wanyoye, nywa yakwiye kandi uyanywe mu bihe bisabwa kuyanywa kugira ntaguteze ingwara ubwayo. Ukanywa n'umurengera araguhitana gatwe, ukanywa yadakwiye biragukwegera karambaraye. Zimwe mu ngorane zishobora kukwadukako mu gihe wowe unywa amazi y'intica ntikize nizi zikurikira: mu mutwe haratinimirana, ukama wumva mu mutwe umengo hadengereye y'amazi by'imbiro bidapanze neza, étourdissement, confusion mentale. Ahanini kubera umubiri wa kinyamazi, imyanda n'ubumara buba mu maraso yawe, déchets toxines bidasohoka neza. Ikindi kandi ugira trouble de concentration, urakonyokegwa, uracika intege, wamurushe, wigorora, wayuza kandi udashonje kandi ataningwara idasanzwe ufise kubera imyanda, déchets, kubera ubumara, toxine biba biri mu mubiri bidasohoka ku rugero rukwiye kuko utanywa amazi akwiye ari mu ivyunyunyu. Umubiri ukagwara umwumira, déshydratation cellulaire. Ivyo uriye bivuye mu mushito bigeze mu mara ntibitembera neza ngo bisohoke, trouble de transit intestinal. Ukaca wama ugumbiza, la constipation. Hari abantu bashobora kumara indwi atagiye ku mwanda mukuru kiretse yiteye amazi canke yafashe ibindi bimworosha mu nda kubera kurya indya zipfuye, kwama ku muceri wera atani karoti zashizwemwo, batawutekeje amata ya soya canke y'inazi, kwama ku bitumbura n'imikate bikozwe mu ifarini yera ipfuye yatumariye abantu, n'izindi ndya zipfuye, no kutanywa amazi akwiye gushika naho bagwara ingwara y'igisokoro twita hemorrhoide. Iyo umuntu atanywa amazi akamagumbije bituma ashobora kugwara byoroshe ingwara ya kanseri yo mu kibuno, kanseri anorectal, hamwe na kanseri yo mu rukuru twita kanseri du colon, kubera yuko ivyo turya bitera kanseri bice biguma bigagiranye mu rwawe rukuru gushika naho byohatera ibivyimba, harimwo n'ibivyimba vya kanseri. Abantu batanywa amazi akwiye bama bamenetse umutwe w'uruhande rumwe bita gahanzi canke mu gifaransa c'ikiganga migraine, mbere bakameneka n'umutwe usanzara impande zose, les céphalées canke mal de tête. Iyo umuntu atanywa amazi akwiye umubiri we ukamwa n'umyanda n'ubumara, uducendemangingo duhingura inkabura mubiri, les glandes hormonales ntidusubira gukora neza, biraduza umuvuduko w'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle. Umuntu umwe ku bantu batatu bari ku isi afite imyaka iri hagati ya 50 na 80 agendana ingwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rizenze ry'umurindi w'amaraso kubera benshi ntibanywa amazi bayitiranye n'akabare, bayitiranya n'amahinguriro akora amafanta n'imitobe ipfuye, amazi bayitiranye najya amazi twoga muri douche baba bahejeje kuyanywa n'umuziro, bamanira izunguzungu vertige, bamba bababara ahantu hose hari ingingo z'umubiri, douleur articulaire, gushika naho mu ngingo haribwa hakavyimbagana, arthrose, ingingo nyinshi z'umubiri ugasanga zavyimbaganye ntanagitambuka, polyarthrose, imyanda bita acide urique yavuye mu by'umubiri wihinguriye nk'indeba mubiri ikarundararundana mu ngingo z'umubiri, ingwara bita goutte, gushika naho umuntu avyimba ntabagitambuka, ntabagishoboye no kwiyuriza taxi cyangwa umuduga wiwe usanzwe uri hasi, yamacika umugongo udahera, lombalgie, yamagumbiza, constipation, akagwara igisokoro, akantu kaza nk'akaregeya cyangwa nk'uturegeya mu kibuno canke mw'isohorero ry'umwanda mukuru, ivyo twita les hémorroïdes internes ou externes. Umubiri uhinduka nyabarega y'imyanda n'ubumara uba mu mubiri, dépotoir de déchets et de toxines. Nk'akarorero agwara gute yamagumbije, n'izindi ngwara zitandukanye zituma twama twivuza urudaheza kandi umuti wari kudukingira ari amazi yiherezwa ari meza ku rugero rwiza no mu bihe vyiza. Rero kutanywa amazi, kutigishwa kunywa amazi akwiye mu bihe vyiza no ku rugero rwiza ari meza ni isoko ry'ingwara n'ubumuga no gupfa abantu dukinyutse. Aha hantu tugomba kuhagabira. Amahinguriro akomakomeye ku rwego mpuzamakungu ahingura imiti, les industries, les firmes pharmaceutiques, ibigo bikomakomeye usanga batarota bumva yuko abantu bo kwigishwa akamaro k'amazi ku magara y'abantu. Bakeneye yuko niyo byo kwigisha indenzirenzi kugira abantu bagume banywa amazi adakwiye kandi
kuko ari umuti, kuko abantu banyoye amazi akwiye mu bihe bibereye ari meza baba bariko barahunga ibitaro n'amavuriro. Ivyo rero muca mwumva yuko hari abo bihungabaniriza umutekano. Nico gituma inyigisho zijanye n'amazi zitigishwa mu mashure, yaba ari amashure y'ubwenge, amashure y'ubuvuzi, amashure y'ivy'intungamagara bitandukanye. Amazi ntahabwa agaciro kayo. Ariko nambi ishirahamwe rya ONU rijejwe amagara y'abantu kw'isi ryemeza yuko ibice 80% vy'ingwara zokingwa no kunywa amazi meza ku rugero rukwiye. Gute amazi atarakwiye kugirwa nyambere nk'umuti wo gukinga? Twashize imbere uburyo bwo kuvura ingwara zihari, mugabo ibyo gukinga indwara twabishize ku rwego rwa nyuma. Nico gituma umuganga w'umunyamerika Dr. Hens Diehil na mugenzi wiwe Eileen Ludington mu gitabo cyabo Health Power, Health by Choice and Not by Chance bavuze ngo medical science is treating symptoms but it's time to attack the causes. Ati ubuhinga bwa none mu by'ubuvuzi bw'ikiganga buriko buvura ibimenyetso by'ingwara gusa bigaragara, ntiburiko buravura ingwara, ariko tugeze mu gihe cyo guhagurukira kuvura ibyateye ingwara, tukigisha abantu amazi meza, tukigisha abantu urugero rwiza rw'amazi, tukigisha abantu ibihe bisabwa kunywa amazi n'ibihe bizira, kugira ngo bikingire ingwara banazivure bazigwaye. Ico nico cabuze. None rero ikibazo abantu bibaza bati, none ko amazi akinga izo ngwara, ko amazi atuma umuntu amererwa neza, none ko amagufa, umushatsi, ubwonko, urukoba, amaraso, ibihimba byose by'umubiri, amahaha, amafyigo, igitigu, ugwagasha, inzara ubwazo, amenyo, ko ikintu cyose kigize umubiri kigizwe n'amazi. Kandi kuyabura bikaba bidutera ingwara n'ubumuga, tugapfa dukenyutse, tugapfa twivuza ingwara tutari dukeneye no kurinda kugwara. Nonywa amazi kuruhe rugero ku munsi. Umuganga rurangiranwa wo mu gihugu ca Espagne Dr. George Pamplona-Roger asanzwe yaranonosoye n'ubuhinga bwo gukinga no kuvura ingwara biciye mu ngaburo, yasohoye igitabo mu mwaka w'2000 yise Croquer la vie, des aliments qui préviennent qui guérissent, imfungurwa zidukingira zikatuvura ingwara zikadukiza, aho yerekanye yuko umubiri w'umuntu ukeneye amazi mu bwoko rugero rutandukanye bitewe n'imyaka umuntu afise, aho akorera urugero rw'ubushuhe bwaho, ingaburo yihereza iyo ariyo n'ibindi, amagara yiwe ukuntu yifashe. Nk'akarorero, iyo umuntu ameneka umutwe, acibwamwe cyangwa adahwa, bisaba kwihereza amazi asumba urugero rusanzwe ku muntu atagwaye. Iyo umuntu agwaye ingwara y'amafyigo yatabagaye, insuffisance rénale chronique, canke avyimbagana umubiri mu maso, mu maboko, mu maguru, hakavyimbagana kubera ubugwayi afise, les oedèmes, bisaba kunywa amazi make kandi yisunze impanuro z'abahinga, kuko amazi n'ahari meza kuyabura bigatera ingwara. Hari n'ibihe kizira kuyihereza cyane, uyihereje cyane naho bikaba byo kuviramwo n'urupfu. Birasaba rero impanuro z'abahinga iyo ugwaye kugira bagufashe kumenya urugero rw'amazi usabwa. Abana bato ntibakenera amazi nk'ay'abantu bakuze. Iyo hashushe dukenera amazi menshi gusumba hakanye canke hadashushe. Iyo ingaburo yawe igwiriyemwo indema mubiri, proteine, bisaba kwihereza amazi menshi gusumba umuntu arya indya za ntazo. Iyo umuntu yihereza utuntu atako twifashe mu mfungurwa, bisaba kwihereza amazi make uganje n'umuntu arya imfungurwa zirimo indema mubiri nyinshi. None nonywa amazi gute kandi noyanywa byari mu bihe bihe? Umuntu asaba kunywa amazi ugereranje n'umwanya wo gufungura. Kirazira kunywa amazi uri kurafungura ushoza. Abahinga mu gitabo Health Power, Health by Choice and Not by Chance, mu gitabo Croquer la vie, des aliments qui préviennent qui guérissent, n'ibindi bitabo abahinga banditse byemeza yuko amasaha meza, imyanya myiza yo kunywa amazi ni iminota 30 imbere yo gufungura canke amasaha 2 inyuma yo gufungura. Kirazira kunywa amazi ushoza ku mfungurwa, kiretse mu gihe wowe unyotewe cyane bikaba byo kugora kwihangana, uwo mira nk'itama rimwe 2 kugira upfuvye inyota,
hanyuma ukacurindira bya bihe byiza byo kuyanywa. Umuntu akuze mu bihe bisanzwe, ni ukuvuga hadashushe cyane, adakorera ahantu abiragira indugumba, atadahwa, adacibwamwo, atariko arayafata bwa muti, yonywa hagati y'amalitiro 2 n'3 mu masaha 28. ariko mu gihe ari muci, mu gihe acibwamwo canke adahwa, Dr. Pamphile nahoje muri cya gitabo Kokera yemeza ko urwo rugero yorugwiza na 2 canke na 3 hagati y'amalitiro 4 n'amalitiro 9 ku munsi muri ivyo bihe bidasanzwe. Igihe uvyutse mu gatondo ata kintu na kimwe urakora, mbere n'igihe abasenga bafata umwanya wo gusenga, abategura ivyigwa nk'abanyeshuri bafata umwanya wo gutegura ivyigwa, abikazanura ngo baje ku buzi, banza ufate ikirahure kinini kimwe banywesha amata mu marestaurant, inusu y'iritiro, igikombe ca mironko kimwe canke 2, gotomera, subira ugotomere, uce widaramira. Hanyuma ayandi amazi asigaye kuri ya malitiro hagati ya 2 na 3 mu bihe bisanzwe, uca ugenda urayanywa ku bihe bisanzwe ku munsi, haze hagera kugera mw'ijoro wayahejeje. Si vyiza kunywa amazi mw'ijoro ugiye kuryama igihe bishoboka, kuko yogutera kuguma gukoma mw'itiro, maze bigatuma ugira ingorane zo gusinzira. Wibuke kunywa amazi minota 30 canke irenga imbere yo gufungura, ariko wafunguye urindire hace nk'amasaha 2 niburi kugira uyanywe, kugira ntujoborere imfungwa zawe ngo zugwara ingwara z'umushishito. Wirinde kuzana amazi ku meza mu mwanya wo gufungura. Igihe uvuye ku kazi ugomba uje ku meza, banza unywa amazi ugishika ata kintu na kimwe urakora, mu kurindira yuko mu gihe ibindi biriko biratunganywa, indya ziza kuza n'imiburi haheze nk'iminota 20-30 wanyoye amazi, ni ukuvuga yavuye mu mushishito. Amazi yanyoye umushito atandya ziriyo amara hagati y'iminota 20 na 30 akaba avuyemwo, ukaba wemereye rero gufungura. Ariko amazi arajyana n'ibindi binyobwa ivyo ari byo byose vyiza ku magara y'abantu mu mwanya umwe ataco vyishe. Ni vyiza yuko ugerageza mu buryo ubwo ari bwo bwose ukirinda kunywa amazi avomwe mu nzuzi, avomwe ku marobini, kuri za rusengo, mu biyaga, mu mariba, atabanje gutekwa ngo abire canke atabanje guhingurwa mu buryo bwa kijambere. Mw'ubwo buryo rero wubahiriza impanuro, amagara yawe azomererwa neza, kandi uba uri kurasibanganya inzira yo kujanye kwa muganga canke ikakugumiza mu bitaro. Uhagabire mugabo. N'ubujuju bukomeye tuba tugize twebwe abantu, na cane cane abiyita ngo turi incabwenge, ngo twarize twaraminuje, usanga twize byose mugabo turabatunga ku vyerekeranye n'amagara yacu. Gufata amazi meza yari kunyobwa ku bihe vyiza no ku rugero rwiza, ngo tuyasimbuze ibinyobwa vyaduhekuriye igihugu, bikaduhekurira imiryango, bikaduhekurira amashengero, bigasiga abantu mu marira. Ivyo binyobwa vyatumariye inganda nibi bikurikira: inzoga zose zirimwo alcohol, izo zaratumariye abantu n'ubu zikiriko. Zaraduhekuriye abategetsi b'abanyacubira batwara igihugu, zaraduhekuye abajejwe umutekano, zaraduhekuye abajejwe amashengero, zaraduhekuye abaganga bizi ivy'amagara y'abantu, ariko bikaba byarabananiye gutegeka imibiri yabo, bakaganzwa n'akayabagu. Byaraduhekuriye abanyabwenge, abatungu, aboroshe n'abahambaye, abagurana n'abidegemvya. Wirinde mu buryo bwose bushoboka gusimbuza amazi ibinyobwa bipfuye nk'amafanta y'uburyo bwose, hamwe n'imitobe leju iba yarakozwe igashirwa mu isukari, igashirwa mu maproduits chimiques atandukanye. Ibinyobwa tugura mu mabotike, mu bubare, tukabigura mu mamangazini y'ibifungurwa, les alimentations, les supermarchés, supermarket, shoplights, hamwe n'ahandi. Gusimbuza amazi icayi hamwe n'ikawa n'ubujuju bukomeye, kuko ibi binyobwa byose uko ari bitatu biragitikije inganda ku isi y'abazima. Nico gituma umuganga rurangiranwa Dr. Georges Pamphile nahoje muri cya gitabo ciwe Croquer la vie des aliments qui préviennent qui guérissent, ahanura aboroshe n'abahambaye, abategetsi b'igihugu, abaganga, abahinga mu by'amagara y'abantu, mu by'ingaburo, abarongozi b'amashengero, abizera mu mashengero, n'umuntu wese yabyawe n'umugore, mw'impanuro ngufi y'ubuhinga y'ubwenge ivuga ngo: l'homme est le seul être vivant qui détruit volontairement sa santé par des substances toxiques. Mu byaremwe byose n'Imana bihema, no kuvuga abantu, ibikoko n'ibiterwa, abantu, umuntu,
ibikoko, ibitegwa, umuntu niwe wenyine cyaremwe gitongora umubiri wacu kibyihitiyemwo gikoresheje ibintu cihereza nk'ubumara buza kumwononera uwo muntu. Imbwa ntiziyonona zibizi, ingurube ntiziyonona zibizi, inkwavu ntiziyonona zibizi, inkoko ntiziyonona zibizi, ariko umuntu ararya akanywa ariko ariyimbira icobo kandi abizi. Aha hantu rero nuko hagabira amazi n'umuti udukingira ingwara ukatuvura izo tugwaye mu buhinga butandukanye akoreshwamwo, ariko akwiye kunyobwa ari meza mu bihe byiza kandi ku rugero rwiza. Twirinde gusimbuza amazi meza ku rugero rwiza tuyashimbuje ibinyobwa bipfuye byatumariye abantu nk'inzoga, amafanta, imitobe irimo isukari n'amaproduit chimique, icyayi n'ikawa n'ibindi binyobwa byaduhekuye bikiriko nk'ibi. Ubu butumwa rero bukwiye gushikirizwa abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi, bukanyanyagizwa mu boroshe n'abahambaye, abatunzi n'abafise ibibayabaye, abakene n'aboro, abagurana n'abidegembya, kugira ngo amazi meza ku rugero rwiza no mu bihe byiza atubere umuti dukingira ingwara amarushwa no gupfa dukenyutse. Inyigisho nk'iyo yarabuze ituma abantu bama bakonyera bagwaye ingwara Imana itigeze ibandikira kugwara, kandi Imana itigeze ibarungikira, ariko bazigwajwe no kutamenya. Ibi nivyo bihe byo guca ubwenge ucunyanyagiza ubu butumwa bwiza bwo kunagura no gukingira amagara y'abantu. Inshuti namwe bagenzi bakunzi w'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu. Kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abantu. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi, biciye ku buhinga bwa WhatsApp. Mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.